muhora n'umukama icyo dusoma mu Injili yeranda kuko yanditswe na Yohani. Mu buca bw'umunsi wa mbere w'indwi, Mariya Madalena yari ahagaze hanze hafi y'imva ya Yezu arira. Uko yakaritse arunama kumva, abona abamarayika babiri bambaye ivyera bicaye aho ikiziga ca Yezu cari, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo. Bamubwira bati, mugore urizwa n'iki? Abishura ati, kuko batwaye umukamo wanje none ntazi iyo bamushize. Ngo avuga iryo arahindukira, abona Yezu ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu aramubwira ati, mugore urizwa n'iki? Urondera nde? Agira ngo niwashinzwe umurima. Amwishura ati, mugenzi usanga ariwe wamujanye, mbwira aho wamushize ngende kumujana. Yezu amusubiza ati, Mariya. Urubundi arahindukira amubwira mu Gihebreyi ati, Raboni, ni ukuvuga ngo mwigisha. Yezu amubwira ati, ntundevye utyo, kuko ntaraduga kwa data. Genda ariho uhamvye bene wacu, ubabwire ko nduze kwa dawe ari we so, ku Mana yanje ariyo Mana yanyu. Mariya Madalena aragenda rero kubwira abigishwa ati, nabonye umukama, ngibi ivyo yambariye. Dushimagize yazwe n'Imana. Munkuru nziza baratubwiye Mariya Madalena. Ni mwamwakurikiye, yaranezerewe. Yaranezerewe. Icerekana ko ataranezerewe ni igiki? Icerekana ko ataranezerewe ni mutse mumbari ni igiki? Yari ariko ararira. Icamuriza ni igiki? Icamuriza ni igiki? Bari bamukubise, yaragwaye, yarashonje, none icamuriza ni igiki? Kubera umukama bamutwaye. Kubera umukama bamutwaye. Ninde yo bivuga neza? Bivuge neza. Uwo batwaye ninde? Bamukuye he? Uwo yibaza ko batwaye ni Yezu, bari bamukuye he? Mwumva Bose ni mubaha amashi. Yibaza ko Yezu bamutwaye kandi ko bamukuye
mumva. None Yesu bari bamutwaye, Yesu bari bamwivye, none byagenze gute? Yesu yarihe? Yesu yarihe? Ivyari vyamushikiye n'ibiki? Yari yazutse. Mwamasha. Yesu yari yazutse. Ubu rero igihe yariko ariyuha iryosozi ariko ararira, yaciye agira iki? Yaciye agira iki? Yahindukiye asabana abamarayika babiri. Yabanje kugira gute? Yabanje kugira gute? Abamarayika babiri barihe? Abamarayika yababonye hehe? Yaciye ahindukira abona abamarayika babiri. Yabigenjeje gute? Yababonye ku mva ya Yesu. Hejuru. Abamarayika yababonye gute? Yariko ararira hanyuma agira gute? Yariko ararira hanyuma agira gute? Acarunama mu cobo azabona abamarayika babiri, umwe ku mutwe uwundi mu mirambiki. Yariko ararira arunama araraba mu mva, hanyuma abona abamarayika babiri, umwe ahari umutwe uwundi ahari amaguru. Hanyuma abamarayika ntaco bamubwiye. Abamarayika ntaco bamubwiye. Nta na kimwe bamubwiye. Mugore urizwa n'iki? Aca yishura ngo iki? Mugore urizwa n'iki? Aca yishura ngo iki? Nuko umukama wanje yamutwaye kandi ntazi iyo yamushitse. Nuko umukama bamutwaye, umukama wanje bamutwaye kandi ntazi iyo bamushitse. Nuko umukama wanje bamutwaye kandi ntazi iyo bamushitse. Ababrebe, murakunda Yesu? Murakunda Yesu? None mwebwe Yesu bomutwara mworira? Uworira nakirize turabe. Hariho umumenyeshamana yagiye gutora Yesu ku iparuwase amujanye kwisikirisare aho yahora asengesha kandi aho yahora asangiza. Ashitse mu nzira yumva akanyota karamufasha. Umukama yari yamuhetse kw'ikinga. Iryo kinga acagengeka ku giti cari ku nkombe y'ibarabara, yigira gufata ka gacupa. Haca haza umusuma acatwara rya kinga acatwarana na Yesu. Bagira arava hahandi acasanga rya kinga ntaririho. Atangura kwiyambagura. Bati kubera iki wiyambagura? Ngo barantwaye umukama, barantwaye Yesu. Barantwaye umukama, barantwaye Yesu. Yiyambagura ariko ararira. Twebwe bari baratubwiye yuko wagiye kuzana umukama umutwara neza buke buke umwengenga gushika umushikanye iyo mujana. Naho woba ugiye gusangiza umugwaye ugenda buke buke, ugenda uriyengenga kandi ugenda urengenga gushika uhejeje gusangiza wa wundi agwaye. Mugabo nawe urumva akanyota karamufashe, acamusiga kwibarabara agenda kwinywera agacupa. Baca baramutwara. Acavuza induru ngo baranyivye umukama, barantwaye umukama. Ababrebe, abahora basangira kiriza turane.
none mwebwe muhora musangiza mushobora gutakaza umukama gute? Mwebwe muhora musangira mushobora gutakaza umukama gute? Mwebwe muhora musangira none Yesu ahora aguma muri mwebwe, ahora aguma muri mwebwe mwamwakiriye. Ababrede iyo mwakiriye Yesu ahora aguma muri mwebwe imyaka yose gushika muzorinde mupfa. Mumutakaza ryari? Mumutakaza ryari? Mumutakaza ryari? Iyo ducumuye. Mumutakaza iyo igicumuro cyayo cyo cyose. Iyo muguye mu gicumuro kimeze gute? Iyo muguye mu gicumuro kigoye, kuko ibicumuro byose ntibingana. Mumutakaza iyo muguye mu gicumuro kigoye. Rero nacyo gituma mu gihe mwakiriye Yesu muragerageza kwirinda icyitwa igicumuro cyose kugira ngo ntimumuhave mumutakaza ngo ahave yigira. Ubu rero aho Mariya Madalena avugiye ati kuko batwaye umukama kandi ntazi iyo bamushize, Yesu yarashatse kumwiyereka. Yabigenjeje gute? Yabigenjeje gute? Yabigenjeje gute? Amubajije ati wa mugore witwa nde? Yabigenjeje gute? Yabanje kugira gute? Madalena yahindukiye ndabona Yesu mugabo ntamenya. Yesu nawe acambwira ati mugore witwa niki urondera nde? Madalena nawe acamwishyura ati mugenzi ugasanga ari wamutwaye mbwira nje kumujana. Mbwira wamushitse nje kumujana. Mwamashi. Yesu yashatse kumubonekera. Yesu yashatse kumubonekera. Ubona ko Mariya Madalena yariko aramurondera mu mva. Yesu nawe atakiri mu mva acamubonekera ari inyuma yiwe. Mariya Madalena bahindukire aramubona mugabo ntiyamumenya kuko yibaza yuko ari ushinzwe umurima. Yesu aramubaza mugore urizwa niki urondera nde? Mariya Madalena aho kumwishyura neza aca mwishyura n'ishavu ryinshi, niwe aba ari wowe wamutwaye, bwira iyo wamushize ngende kumujana. Kugira ngo Yesu amwereke ko ari Yesu yaciye amubwira ngo iki? Kugira ngo Yesu amwereke ko ari Yesu yaciye amubwira ngo iki? Yaciye amuhamagara Mariya. Mariya. Yaciye amuhamagara mw'izina. Iyo aba ushinzwe uwo murima ntiyari kuba amuzi. Ubu rero amuhamagaye mw'izina, Mariya atahindukira kuraba uwo muntu amuzi mw'izina, agize arahindukira ngo arabe uwo muntu amuzi mw'izina, acasanga ni Yesu. Asanze ari Yesu rero acavuga mu gihe turege ngo Raboni, ni ukuvuga mwigisha. Nk'uko rero babitubwira mu zindi nkuru nziza, abakenyezi igihe Yesu yababonekera baciye bagenda gupfukama bamufata ku birenge, naho ngaha batabitubwiye twumvise yuko Mariya nawe nyene Yesu yamubwiye ati reka kugira gute, reka kugira gute, reka kuntevya utyo,
ni ukuvuga aho abandi bagenda bagakora ku birenge byonyine, we yaragiye aracakamira aragumya. Yesu nawe ati reka kundevya utyo, mugabo aramubwira ikindi. Yamubwiye ati reka kundevya utyo kuko ntaragira gute, reka kundevya utyo kuko ntaragira gute, kuko ntaraduga njahe, reka kundevya utyo kuko ntaraduga kwa data. Acamuha ubutumwa, genda ubwire abandi bigishwa ko ngwiki, genda ubwire abandi bigishwa ko, kuduga kwa data. Siko ni mu kuduga, yakoze ati genda ubwire abandi bigishwa ko, genda ubwire abandi bigishwa ko undi mu kuja kwa data. oya, genda ubwire abandi bigishwa ko nagiye kwa data. si cyane ko ubu nyene ngize gute, genda ubwire abandi bigishwa ko nagiye kwa data ariwe so. Ku mana yanje ariyo mana yawe. Muhammad. Genda ubwire abandi bigishwa ko nduze kwa data ariwe so, ku mana yanje ariyo mana yayo. Ubu rero Yesu aciye agira Mariya Madalena umutumwa, aza kumenyesha abandi batumwa ko yazutse, kandi ko akizuka nta handi aja, atagenda kwa data, no kuvuga mw'ijuru. No kuvuga yuko igihe cyose azobabonekera, nta handi azobavuye atari mw'ijuru. Naho kuri Asensiyo hataragera kugira ngo aduge iceze, ubwo ubutagisubira kuboneka, ubu yarazutse ataduka kwa data, hanyuma azoza arababonekera atahandi avuye atari mw'ijuru. Ubu rero Mariya Madalena urukundo yakunze Yesu ruraronse impera yabo, kuko muri urwo rukundo niho yaje. Ngaho kumva icyari kimuzanye si kindi kwari kugira ngo yitonde asige neza ikiziga ca Yesu, asanga Yesu yamaze kuzuka. Aca abiyuha iryosozi, mugabo Yesu aramwiyereza. Amaze kumwiyereka aciye amuha ubutumwa. None rero namwebwe nimwakunda umukama azobereka yuko yabonye urukundo mumukunda, kandi iciza ca mbere azobagirira nuko azobiyereka atari Yesu wa wundi akiri ku isi, mugabo Yesu yamaze gushika mw'ijuru. Aho azobiyerekera ni cane hehe? Ni mu bwami bw'ijuru. None rero dusabe umukama adufashe gukomeza inzira turiko tugana ubwami bw'ijuru, kugira ngo tuzoshikeyo, aheze atwiyereke, tumubone imbona nkubone, duhimbagwe no kubona uko ari no kubana nawe mu myaka yose. Amen.